munsi aho tugiye guca hirya no hino ku mukenyuro umaze iminsi ukoreshwa mu gufata abantu rimwe bakicwa handi bakabugwa irengero kandi ugasanga bikorwa n'inzego canke imigwi izwi. Ni mu gihe ivyo vyibonekeje kuva cane cane aho hadukiye intureka mu Burundi yaturutse kudashaka kuva ku butegetsi kwa nyakwigendera President Nkurunziza inyuma y'ibiringo bibiri yaramaze ku butegetsi agashaka kwihagira ikiringo kigira gatatu. Ivyo yahavuye ashikako kandi ivyari biteye kubiri n'amasezerano abarundi bagiraniye bakayashirako igikumu yarusha mu gihugu ca Tanzania. Kuvaho President Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi harabibaza ko ibintu bigiye guhinduka bigahinduka neza, eka n'ivyo kunyuruza abantu mu nyuma bakabugwa irengero bigasezererwa burundu, ariko umengo siko bimeze. Kugira ngo tumenye ido nido z'umukenyuro usigaye ukoreshwa muri ubwo bubisha twikoze kuri Pacifique Ninahazwe arongo yishira hamwe Fokode inaryo rifise umugambi bise ndondeza atakindi rero atari ukurondeza gutabariza bene abo bantu bafatwa mu nyuma bakabugwa irengero aho niho naho badatowe ibiziga. Pacifique ndabaramukije nakaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Naje ndakuramukije Arcade kandi ndaramukije abariko baratwumviriza bose. Amahoro cyane kuri mikoni Arcade Havyarimana mu hinga bw'ivyuma hari Robert Ntwari, twese hamwe tukaba tubahaye ikaze. Pacifique, imbere yuko kumbura tubwira uwo mukenyuro umaze iminsi ukoreshwa ivyo gufata abantu bakanyuruzwa mu nyuma bakabugwa irengero, ku matohoza mukora muri ndondeza zifashe gute ugereranije no ku ntwaro ya Nkurunziza? Vyariyongereye, vyaragabanutse, bimeze gute ngo ku ntwaro ya Ndayishimiye? Nukuri ubwa mbere bwo nobanza ntanabashimira ko mu mpaye kano kanya kugira ngo tuza kuganira kuri kino kibazo kitoroshe. Icya kabiri nobabwira ko twagumye dukurikirana ibi bibazo by'abantu bagenda bafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Iyo umuntu yumvirije imvugo y'abakuru mu Burundi bo bukumva bavuga ko ibintu vyahindutse, ibintu vyifashe neza. Muribuka President Ndayishimiye wenyene ko yivugiye mu kwezi kw'indwi ko mu Burundi atamuntu anyuruzwa. Mbere ico gihe anagira akavuga ati n'abavuga ngo baranyurujwe n'abantu babakoze ikibi ngo bakaja kwinyegeza mu Rwanda. Abo yavuga mbere mbona baranamugarukaniye, nta vyo kunyuruzwa vyigeze bivuga kuri abo bantu. Wumvirije mu butungane aho ari urundi ruhande ugize ico rukora gikomeye, tukumva Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi we wavuga ko atabanyuruzwa n'inzego z'igihugu ngo babugwe irengero, ko n'abavuga ko banyurujwe bo bagiye mu mihari y'abagwanyi bakagenda badasezeye. Twumvirije mu rwego rundi rukomeye mu gihugu n'urwego rujejwe amategeko, inama nshingamateka. Twumvise Gerard Ndabirabe wewe yivugira ko abantu bavuga ngo baranyurujwe ko ari abantu ngo bagiye mu bihugu ngo bagiye kurondera amaviza hanyuma baca ngo babatumye ko ngo bagasigara bavuga ngo abantu ngo banyurujwe. Urundi rwego ruba rusigaye nabajejwe agateka kazi na muntu, no kuvuga umugwi w'igihugu urabye agateka kazi na muntu CNDH. Abo bo raporo ya nyuma dufise ni yerekeye mwaka wa 2020 ivuga ko ata muntu numwe yanyurujwe mu Burundi ico gihe, haba ibi byo gufatwa n'inzego z'igihugu umuntu akabugwa irengero, ibyo twita disparition forcée, canke ukubugwa irengero bisanzwe, ama disparition yandi asanzwe umuntu ataba yise disparition forcée. Bo bemeza ko muri ico gihe atana kimwe cabaye. Ariko mwisekeza ndondeza twebwe nk'amatohoza tumaze guheza ko bijanye n'umwaka w'2020 murazi ko amatohoza y'iwacu afata umwanya munini, ikintu cyose tukakitohoza neza. Tumaze gushika ku bantu bashika 34 twemeza ko bafashwe n'inzego z'igihugu mu nyuma bakabugwa irengero, kandi muri abo abashika 20 muri uwo mwaka banyurujwe ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. No kuvuga ko inyuma y'itariki 18
z'ukwezi kwa gatandatu mu 2020. Abatari bake baramaze kumva mu biganiro tugenda turabavuga hano kuri radio Umurisho uko wamunguje baraza bararonka izina rimwe rimwe ugasanga twavuze uko vyagiye biragenda. Kuva uyu mwaka utanguye, uyu mwaka turi mu 2021, ivyo kunyuruza abantu vyateye bifata umurindi usumba kure ivyo twariko turabona no mu 2020. Turavye ubu bose hamwe kuva Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi, ibiharuro bikiri bito dufise tugeze ku bantu barenga gato 60, ariko turazi ko turi musi gose y'abantu banyurujwe muri ico kiringo, kuko kira musi ubu haguma hariho alerte imiryango ivuga ngo barantwaye umuntu. Twebwe ntidushoka twemeza ko iyo batubwiye ngo barantwaye umuntu ko uwo muntu tumushyira mu gitigiri cy'ababuzwe irengero. Turiha kanya kenshi usanga twiha nk'amezi 3, tukaba twarondeye abari bamufasha baribo, hanyuma tukabona uwo muntu ntasubiye kuboneka, twaya tumushyira mu gitigiri cy'abo duharura nk'ababuzwe irengero. Ni ukuvuga nko guhera mu kwezi kw'icenda hariho abantu benshi cyane tutaragera guharura muri abo twe twita ko bafashwe bakabugwa irengero, ariko dufise alerte zitagira uko zingana. Sinzi n'abandi bose ngira bakurikira ku mbuga ngurukana bumenyi kuri za WhatsApp n'ahandi, barabona ko haguma hariho amafoto akoroka, imiryango ivuga barantwaye umuntu, baradutwaye umuntu. Nkuko kandi womenga uyu munsi gufata umuntu mu nzego zimwe zimwe bisigaye ari kunyuruza nyene. Ni ivyuko igipolisi gishika kikerekana umutahe kikavuga uwo muntu ico yagirizwa, bakavuga aho bagiye kumupfungira. Ivyo umenga ni ibintu byamaze gufutwa. Ubu gufata umuntu yagirizwa ikosa no gucakira nk'agaca, bakaca baterura bagaterera mu modoka, uwo muntu akavuza induru, bakaca biruka, abasigaye ntibamenye n'uwo batwaye umuntu uwo ariwe. Ivyo nivyo vyeze uwomengo niyo ngendo nyene y'igihugu yo guhagarika umuntu muri kino gihe. Novuga ko ubu cabaye igihugu cyo kunyuruza nyene. Rakoze. Noneho ubijanye n'uwo mukenyuro mushasha, umuyobozi wa FPA Bob Rugurika ari ngaha mu kiganiro ati muratohoza neza, barahinduye umukenyuro mu gufata no kunyuruza abantu, ati bakazungu bawa amahoro ntimukibumba, ati ariko bisigaye bikorwa n'iperereza rya gisirikare. Natwe tuti reka tuyikore kuri ndondeza, baza muri ndondeza. Zahinduye imirisho ryari, amakuru mufise vyagenze gute, ubu bikorwa gute? Imbere yuko nza ngaha muri kiganiro, mbere sinzi aho nasomye ko hari inyinyurana z'ayo maperereza abiri, sinzi ko ari Pacifique. Nivyo cyane mu byo turiko turabona iyo vuge mu gifaransa ngo tendance, ico kintu kiriko kiraboneka cyane, uko iperereza rya gisirikare ritera rigira inguvu zidasanzwe, zitera ryinjira gose muri ibi bintu vyo gufata abantu kurusha uko twahora tubibona imbere. Reka kugira ngo abantu bumve neza aho tugeze ubu uko imbere byari bimeze, kuko hari n'abantu batubajije ngo mbega none bujye harabaho iperereza rya gisirikare. Bamwe bavuga bati ngo bari bazi ko iperereza ari SNL gusa, ntibari bazi ko hari irindi perereza ry'igisoda. Rero imbere yuko Evariste Ndayishimiye afata ubutegetsi, ibintu byo kunyuruza abantu twabona bikorwa n'abande. Umuntu afashe imyaka 2 ya mbere y'aya magume turimwo, no kuvuga mu 2015 mu 2016, inzego zari imbere mu kunyuruza. Ubwa mbere haza iri perereza nyene tumenyereye bita Service National de Renseignement SNR. Muribuka kandi ko hariho abasirikare, igisagara cya Bujumbura cyari cyagabuwemwo amazone 3. Ayo mazone 3 hariho zone yo mu buraruko y'amakaratiye mu buraruko yagabwa na Darius n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakure. Uwo yari umusirikare muri ako karere, niwe muntu wa mbere yaboneka yanyuruza abantu muri za Cibitoke, Mutakura, Ngagara, agafatanya n'uwundi wo mu gipolisi yitwa Felix Niyo Rugira yatwara Jemiri. Hakaba amakartier mu manuko bw'igisagara, ayo nayo yari yahawe umukuru wa Kamuha yitwa Major Pascal Minani batazira mababa. Uwo niwe muntu wa mbere yaboneka mu by'ukunyuruza abantu mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura, ugiye ku Musaga, Kinanira,
za Kanyosha n'ahandi uwo muntu yari imbere gose muri ibyo byo kunyuruza abantu. Hakaba abandi bakorera mu makartier mu gisagara hagati, aho haboneka ikambi cungera umukuru w'igihugu BSPI igakorana na API ikongera igakorana na brigade anti emet yo kwa Desire Uwamahoro. Muri ico gihe nivyo naho nyene igisirikare caragiyemwo mu bijanye no kunyuruza abasivile, kuko urumva abo bakuru b'igisirikare bahawe ayo makartier bara abasirikare barabikoze cyo kimwe nabo mwiperereza nabo mu gipolisi. Ariko inyuma ya 2016 ivyo bintu byateye bihinduka, dusanga abantu basigaye banyuruza cyane, wasanga arabo mwiperereza SNR niho haguma havugwa uwo Kazungu, niho haguma havugwa uwitwa Nkoroka, n'abatwara rero babaha amategeko n'abandi bo musi yabo baza barakoresha. Haravugwa cyane bamwe mu mbonera kure, haravugwa gose bamwe mu gipolisi, hakavugwa n'abantu bari mu iperereza ryo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Abantu biribuka nk'umuntu yavugwa cyane yitwa Brigadier Jonas Ndabirinde, umupolisi muto w'umusuzi officier, ariko wabona afise ububasha bwo gufata abantu mu gihugu cyose, akoranye na Caporal Claude Nijimbere, abo bakwira igihugu cyose bagafata abantu uko bashatse. Ivyo rero byarabandanije gushika Petero Nkurunziza arinda apfa. Inyuma rero yaho aho Ndayishimiye nafatiye ubutegetsi, ufashe amezi gushika ku mpera y'2020 byaperereza rya kera byagumye rikora ivyo bintu, aho umuntu nka Alfred Innocent Museremu atwara iperereza mu gihugu hagati yasa n'uwari yabaye akandi kamana gashasha mu gihugu, niwe wabona agaba ivyo bintu vyo gufata abantu. Iperereza rya gisirikare twaribonyemwo gake cyane, hariho nka dossier duherutse gucisha mu kiganiro ca Ndondeza y'uwitwa Richard Nshimirimana ba muri commune Ndava, uwo yafashwe mu kwezi kw'icenda mu 2020 kandi yafashwe n'iperereza ry'igisirikare. Ico gihe iperereza ry'igisirikare ryari ko rirondera umusore ava ku Ndava yitwa Alain Bashyirahishize, baramurondera mu kw'icenda baramubura, baca batwara mu vyara we Richard Nshimirimana. Ariko mu 2020 nta handi twumva cyane iperereza ry'igisirikare. Iperereza rya gisirikare twagiye kuryumva gose muri uyu mwaka w'2021, hanyuma bamwe mu iperereza naryo risanzwe batera badasubira kuvugwa. Nta dossier je mfise yavuba aho Kazungu yo baherutse kuja kunyuruza umuntu, nta dossier yavuba dufise, nta dossier yavuba dufise Nkoroka agiye kunyuruza umuntu akaca bugu irengero, ntavyo dufise vy'ubuvuba. N'abandi bari musi ya Alfred Innocent Museremu ntitubiherutse, kiretse mu ntara cyane cyane intara ya Mwaro, aho havugwa cyane umukuru w'iperereza muri yo ntara muri no misi ari mu bantu ba mbere bavugwa mu byo gufata abantu. Mu Kayanza nawe niwe utwara iperereza rimwe na rimwe aravugwa, n'izindi ntara birashika rimwe na rimwe. Ariko abandi bose dufise banyuruzwa ubu tubona ari iperereza ry'igisirikare kandi rigenda gufata abasivile. Ndoshobora gutanga uburero bukeyi, ariko ni benshi cyane abantu dufise bafashwe muri no misi n'iperereza ry'igisirikare n'abantu benshi gose. Akarorero notanga ka mbere dufise ko hafi ni mu kwezi kwa gatanu, aho hanyurujwe uwitwa Bonfils Migabo. Bonfils Migabo ni umuntu yari aherutse gusohogwa mu mpimba muri bamwe cya kigongwe cy'umukuru w'igihugu, hanyuma akaba yari yafashwe mu 2020 mu iperereza rya gisirikare baramutwara imodoka yiwe, nawe acatangura gusaba iyo jipe yiwe ko boyimusubiza. Muri iyo misi niho haciye hakoreshwa umuntu wundi yasigaye mu mpimba, bamukoresha bavuga ngo Migabo nabafashe ingene bomurihira amahera igiturire kugira ngo uwo muntu asigaye mu mpimba ashobore gusohoka. Ni gutyo rero Migabo yahamagawe yitwa ko hari umuntu ngo w'umukoroneri bategerezwa kubonana baca baha nayo mahera kajaja kurekuza uri mu mpimba. Migabo abarafashwe gutyo ntiyasubiye kuboneka. Akandi karorero hari umuntu yafatiwe mu Mabanda, aho naho nyene ni mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, yitwa Charles Hamenyimana, yahoze mu gisirikare cya kera. Uwo nawe yarondewe n'umuntu wo mu iperereza rya gisirikare, amutelefona amubwira ko ari umusirikare ashaka guhunga igihugu. Hanyuma kubera ko uwo muntu yari ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania menyereye ayo mayira, akamusaba ko yomufasha kuronka haca, kuko yabona ko ngo uwo musirikare abangamiwe. Hajya rero mu telefone ngo baje guhura mu Mabanda, niho yasanga ari imodoka yo mu iperereza rya gisirikare
ije asangana umutego baca baramufata guhera ico gihe Charles Hamenyimana ntarasubira kuboneka. Mu kwezi kwa gatandatu hari Matana mu ntara ya Bururi naho harafashwe umutama w'imyaka 71 yitwa Ndereyimana Juvenal Ndereyimana afatanwa n'umuavoka yitwa Tade Kantungeko. Abo nabo nyene baje bava muri commune Songa bajimatana hariho umuntu bazi ko bagiye guhura. Ico ikibanza bahuriramwo abaho bagumye batubwira ko hagumye hanyuragiranwa imodoka ziperereza. Hanyuma rero abantu bagize ngo barahashika haciye haza pick up yo mu gisirikare mu iperereza icakira abo bantu barabajana n'imiryango igize irabaza abatwa abajejwe intwaro muri Matana mu ntara ya Bururi abarabe igipolisi n'abatwara iperereza bose baremeje ko abo bantu bafashwe n'iperereza rya gisirikare. Abo bantu ntibarigera basubira kuboneka kuba bafashwe ico gihe. Akandi karorero mu kwezi kw'indwi harafashwe nk'umuntu yitwa Christian Indeze batazira Balezi. Nk'uyu n'umuntu yatangaje abantu gose kuko we yarazwi ko ari umuntu yegereye iperereza ry'u Burundi, yari umuntu ava mu Kirundo w'umugwizatunga avuga ko yafatishije ugwaruka rutari ruke, mbere nibi basanga avuga by'ubwoko ni n'umututsi. Hanyuma wewe akaba yaheruka gutsindira isoko muri Regidezo ryo kugurisha ivyuma bishaje, ivyuma ngo bizimvye gose kuko ngo yabitsindiye ku mafaranga ashika muri yaridi ni miliyoni 200 z'amarundi. Ariko hakaba ari undi muntu yahora agurisha bene ivyo vyuma mu gihugu, nujya agendanira umukuru w'igihugu Colonel Jules ndiho kubwayo nimba ntibeshe. Niwe bahiganirwa ngo aramusaba yuko yoheba iryo soko canke ko yoca mushorera aho wonyene yagurisha ivyo vyuma. Uwundi ari hagarara ko aravuga ati wewe n'ubundi upfa kwigira amanyama wibaza ko jewe tuvugana mu ngana ndanye dafise abo tuvugana bagusumba bo gutegeka. Ni ngaho mu nyuma wa Christian Indeze yafashwe n'abantu bazwi neza bakora mu iperereza rya gisirikare muri G2 baraza mufatira ku kirabo bita Calvados haji Bujumbura mu Irohero baramutwara. Makuru ya mbere twari tuyafise ko yarapfundiwe muri police militaire i Bujumbura. Abamubonye barabitubwira ko ariko yarari, ariko mu nyuma uwo muntu arabugwa irengero burundu. Amakuru twaronse nuko bamwe no mu muryango babajije mu iperereza baviye bati mwagize nabi ntimwabitubwiye kare, intore nka Christian ntiyari kubura. Ukacumengo bonyene baremeje ahubwo ko Christian yoba yaramaze kwicwa gushika ubu nta gakuru kiwe. Umukenyezi wiwe n'umuntu akomeye buke mu butegetsi atwara isentare mu Kayanza, ariko uyu munsi ntawuzi irengero ry'umugabo wiwe iryo ari ryo. Hari rero no manzondeka mundetse ngusanga nguma mvuga n'abantu benshi cyane kuri numva ko mu buhari buvuga kandi mufise none ubu ko twahora twumva amazina nka ba Museremu bakazungu bawa amahoro ubu amazina muronka cyane ni yande hejuru hari inde kuri iryo perereza abo bariko cyane naho tubwira batatu canke bane kenza ni ikindi kibazo. Uwa mbere abazwa bene ivyo bintu muri urwo rwego igisirikare murazi ko kimeze, nta muntu yiyadukiza apfa gukora abamutwara batabizi. Rero mu gisirikare umuntu atwara iperereza rya gisirikare uyu munsi ni Colonel Ernest Musaba. Uwo niwe wa mbere ategerezwa kubibaza. Bamwe baravuga ko ari umuntu mwiza, bamwe bakavuga ati ni umuntu w'intore, bati nkeka ivyo bintu bikorwa munsi yiwe atabizi. Ariko ivyo ni ibintu bidashoboka mu gisirikare. Mu gisirikare ntiyashobora kuba umuntu atwara urwego munsi yiwe bakaja gufata abantu bakabapfungira aho hantu hari bakavuga ko babuzwe iyo bagiye. Uwo muntu ntiyagenda kimwe yigera avuga ngo babeshe ngo atabizi. Imbere yiwe iperereza rya gisirikare ryatwagwa na Inyasi Sibomana, ubu ni General de Brigade cyo yari Colonel. Inyasi Sibomana yaravugwa mu by'ukunyuruza abantu, ariko we yavugwa mu by'ukunyuruza abasirikare, abantu bahoze mu gisirikare cya kera, n'abantu bamwe bahoze bagwana muri FNL, n'abakeyi bagwanye muri CNDD-FDD babatizigiwe. Ariko iperereza ry'igisirikare cyo gihe byanyuruza abasirikare, byafata abasirikare, kanatsinda ubwo rwego gwitwa ko rucunza abasirikare nyane kandi ruhana rukurikirana iby'abasirikare ngene bariko barigenza. Uyu munsi kwa Ernest Musaba bibaye bishashaho Ernest Musaba we akoresha urwego rw'iwe mu gufata abasivile, kandi kizira ikaziririzwa ko abasivile bafungirwa mu gisirikare. Uwa kabiri avugwa cyane
n'umuriyete na colonel yitwa Libert Niyonkuru. Libert Niyonkuru rero wafatwa ko ariwe kizigenza w'ibi bintu biriko birabera aho hantu mu iperereza rya gisirikare. Hariho tweet nabonye hirya yejo ivuga yuko Alfred Innocent Museremu yoba yahagaritse uwo muriyete na colonel yitwa Libert Niyonkuru. Nta cemezo ndaronka cyavyo, nta wuzi ico bya bigamije muri ico gihe ko ari kubera turiko turavuga cyane ibyo perezida rya gisirikare arico wamufatiye canke ko yabafatiwe ikindi kintu, ariko uyu muntu abo twavugana bose baduha makuru yo ngaho hantu bavuga ko ariwe kizigenza w'ibintu biteye ubwoba biriko birabera muri iryo perezida rya gisirikare. Musi yiwe hariho abandi izindi ntwazangabo bariyete na colonel n'amajoro, ariko abandi bantu bacavuga rero musi bakomeye cyane n'abantu b'abasuzo officier, n'abantu ibisongerezi by'intwazangabo mu gisirikare. Nk'akararo gatoyi nobabwira nk'umu adjudant major yitwa Onesphore Ndayishimiye avugwa cyane ahantu baha nk'akarorero kaho bamuvuga ibyo yakoze byanabonetse. Ni hari umuntu herutse kunyuruzwa yitwa Jean Marie Vianney Badogomba yahamagawe n'umuntu yitwa ngo n'umugenzi wiwe batazira Bujiginya, izina ryiwe Jean Bosco Nibitegeka. Uwo muntu yaraherutse kuva mu munyororo, telefone Badogomba bavuga ngo yipfuza ko bicarana baganire, baragenda baricarana mu kirabo. Hanyuma uwo muntu akaguma yitaba amatelefone, yandikirwa amatelefone, ariko mu nyuma ya telefone yiwe baranayifashe basanga message ntizari bwafutwe. Turafise amafoto yayo message yose, aho usanga uyu Bujiginya ariko anwikira message wa mu adjudant major amubwira ati ubu murashobora kwegera, ndabona icupa agira riheza cyahaguruka, avuga ko ari umuntu agiye kuraba mu bwiza. Mu nyuma akacavuga ngo yango bwa budi ngo ariyongeye ngo subira mutenyenye, ama message ameze gutyo. Hanyuma mu nyuma rero ava ngaho Jean Marie Vianney Badogomba agiye mu bwiza, ageze kuri ya avenue de l'université, niho haza abantu ngo babaye nk'abamugonze, arahagarara agiye kuraba, baca baramufata, imodoka bayita ngaho, Badogomba baramujyana. Mu mwanya wa mbere nta muntu n'umwe yashobora kumenya icyabaye icarico, ariko habaye byo kurondera wa muntu bari bicaranye uwo ari we, bakarondera mu telefone ingene bahamagaranye, niho batora ko ari umwe yitwa Bujiginya yamutwara mu gipolisi cy'Inyamiramabi. Ya matelefone ivyo bintu byose biraboneka. Bujiginya yitwa ngo arapfunzwe mu Nyamiramabi, mu nyuma avuga ngo amutwaye muri parke imutwara mu mpimba nta n'imisi 3 yamazeyo yaciye asohoka. Bujiginya aridegenze, ariko igiteye ubwoba ni ingene uyu adjudant major Onesphore Ndayishimiye atigeza kogwako, atigeza nahamagagwa, kandi mu butungane haba ho muri police judiciaire bafise neza uwo Bujiginya yari kwarandikira ibijyanye byose n'Abadogomba. Murumva dufise abandi bantu usanga ari bato muri ugo rwego, akaporare banyonga ibiduga fata abantu. Hariho nk'umusuzo officier yitwa Ndayishimiye yavuzwe kuva kera, yakorana ubwa mbere na Darius Ikurakure, yavuzwe mu kunyuruza abantu benshi, yavuzwe mu igandagurwa rya general Bakararuza, yavuzwe mu inyuruzwa ry'abandi bantu benshi tumaze kuvuga muri ndondeza, baza baramunyegeza bamutwara muri Somalia akagaruka. Ubu rero niwe wundi akorera aho hantu, ari nko mu batwaye umwe navuze yitwa Christian Indeze batazira Barez. Nabo bantu iperereza ry'igisirikare uyu munsi riboneka riko rirakoresha, aho bitandukaniye n'iperereza rindi rijya twari tumenyereye, nuko rijya rindi rifise abantu benshi mu gihugu cyose bagenda gufata abantu, ariko iri perereza rya gisirikare ryo biboneka rakagwi gatoyi kari ngaho muri G2 muri etat major karungikwa uwo bashatse gufata mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mbega mwari mutubwiye hari ico mwari muvuze, kandi twahora twumva na mbere mu kuvuga ati abantu bahamagagwa nabo bazinanyi bakavuga aho bahurira, kumbe hari umutego ubu barindiriye. Nuko niko bigikorwa cyane byarahindutse. Uyu munsi ubuhinga bagiye barakoresha butera bwongerekana, ariko ico nubu kiracyari imbere gose. Abantu benshi mu gufatwa n'uyu munsi baracyahamagagwa ku telefone n'abantu bizeye. Ivyo tuguma tubibona ahatari gake. Umva nk'uyu Bujiginya mejeje kubabwira, aza avuye mu mpimba, n'umuntu yitwa ko yari yarahungiye mu Rwanda, n'umuntu azwa ahantu henshi.
ubundi nawe nimba biganye ngo mu mashure kera kagira ati yaranamwinuba uko batubwiye mugara avuga ati aho yandondereye ngo dusangire reka twicarane bagiye kwicarana ibara riba riraguye icyo rero n'uyu munsi kiracyakora kujya nyene nta cyahindutse kinini ikindi kintu twabonye gitera gikomera gose n'ubuhinga ubuhinga shatse kuvuga nk'ibi byo kuraba abantu ngene bavuganye mu matelefone ivyo kera ntivyakoreshwa nk'uko biriko birakoreshwa uyu munsi navuze nk'akarorero kaba bitwa babashirahishize Alain Bashirahishize atashe mu kwezi kw'icenda akagaruka mu muryango ubwo nyene bukeye baciye bara telefone yiwe abantu bagiye baravugana niko kuca batora wa muvyara we bariko baravugana ariko arataha bavugana haza gushikira bavugana icyo yo mufasha ariko arataha bataja kurondera wa muvyara we bishare shimira Imana nababwiye wewe Alain Bashirahishize bagiye aho yacikiye baramubura mu nyuma murabona ko bahavuye baca bafata mukuru wa Alain Bashirahishize nawe yitwa Martino Bashirahishize we yafashwe mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka wa 2021 bafatira ko bafata ubwa mbere izina Alain Bashirahishize yakoresha kiri muri manifestation yitwa Didier Bigirimana barondera muri Limitel umuntu yayanditswe kuri iryo zina bararonka n'ifoto nawe Martino yari yafashije muri umunawe kuja kumugurira carte SIM gutyo yiyandika ko itelefone ya muri umunawe niko kuca bafata Martino nguyo baramutwaye ejo bundi baravuze imwaro umuryango wafashwe w'abantu benshi abagabo babiri bavukana abahungu babo barimo nk'uwitwa Aristide abo bose mu nyuma basanze ico bariko barazinga bose babahora ko boba barigeze ko bavugana n'uyu Alain Bashirahishize uwitwa Aristide wewe n'ubu aracapfunzwe mu iperereza bavuga ko yakiriko baramukorerako amakuru dufise avuga ko nko kuri ku bantu bonyene bavuganye n'umuntu yitwa Alain Bashirahishize mu iperereza bafise igitabo c'impapuro 1500 okay aha ngomba igitabo c'impapuro 1500 nukuri aha ngomba cengabisha umuntu wese azi ko yarazinanye n'uwo muntu yitwa Alain Bashirahishize akaba azi ko baba barigeze kuvugana ko baba barigeze kwandikiranira ko yoba yaramutije telefone umunsi umwe uwo muntu wese ava muri Zandava mu cyane cyane mu ntara ya Mwaro akaba azi ko yavuganye na Alain Bashirahishize ahagabire ntibihagarara wibaza ibintu byahereye mu kw'icenda mu 2020 abantu bakaba bariko barafatwa n'uyu munsi mu kw'icumi mu 2021 ico ni ikintu gishasha nta iperereza ryarindi tumenyereye ntijakora ibintu ku rugero rungana gutyo rero abasirikare basanzwe bazwi ko ingene bakora nkoresha ijambo ry'igifaransa ngo méticuleux ils sont tellement méticuleux ku buryo bicarira bakaraba umuntu wese aho bavuganye ama message yose abantu bandikiraniye bakabijya ko umwaka ugahera akiri ku muntu umwe barondera abantu bose bavuganye ico rero ni gishasha ntacyo twahora tubona hari ibindi bintu byadutse ubunyene tukiriko turakurikirana mwishira hamwe Limitel urabona ko WhatsApp ari kibazo giteye ubwoba uyu munsi mu Burundi ntibafise ingene bayicunga ntibafise ingene bagira kugira ngo bafate abantu bakoresha WhatsApp mugihe WhatsApp ariyo twese abantu usanga turiko turahana ko amakuru ico rero bariko baratega umutego abantu aho muri Limitel ikintu duherutse kubura bazanye ikintu bita ngo free WhatsApp ngo umuntu bagomba muhengo WhatsApp ngo y'amezi 3 ya gusa bakacabwira umuntu bati fata telefone yawe ushiremwo WhatsApp gushasha ukoresheje nimero ya Limitel hanyuma iyo nimero uba wayibahaye nabo nyene baba bayifise bakaca kubwira ngo uhejeje gushiramwe bijya biharuro bitandatu bakurungikira ijya code iyo muri WhatsApp tuyiturungikira natwe kugira ngo tukwinjize muri iyo programme umuntu n'umutima mwiza ati agatomboye ngiye kuronka WhatsApp ya gusa mu kiringo cy'amezi 3 ariko ico turiko turabona tubandanya gukurikira nuko hoba hariho akabi gatoyi indani muri Limitel kaca kakora double yiyo WhatsApp umuntu acasanga afise WhatsApp yiwe iyo WhatsApp akaba yifise indani muri Limitel ku buryo ibiza guca kuri no WhatsApp byose nabo nyene bashobora kubisoma hariho nk'akarorero kandi WhatsApp yene isanzwe ibuza gutanga ijya code bisanzwe byanditseho kizira ikadiririzwa gutanga code yawe iyo uri kurinjiza WhatsApp muri telefone yawe ariko ntitushobora kumva ingene Limitel ikora programme isaba ikintu gisanzwe kibujijwe muri WhatsApp dusanga abo tumaze kuronka benshi binjijwe muri iyo programme kuko ni ibintu womenga biranyegejwe abantu mu gihugu ibyo bintu ntibigirirwa publicité ngo bimenyekane usanga bitazwe usanga umuntu baramwakura
umuntu ngo afise uwo bazinanye bakamubwira ati reka tukwereke ibintu byoroshe wokoresha tugasanga ugwaruka rwinshi rwo mu mugamba abantu batororeye gushika ubu benshi n'abantu bo mu mugamba tubone bariko barinjizwa muri iyo programme tuzi kandi ngene mu mugamba abantu bariko barafatwa aho hantu bikaca biwa n'amakuru tuguma turonka avuga ati abantu benshi bariko barafatwa tubona ari abantu bakoresha limitere rero ngaha limitere nayo nyene hagabire bino bintu mu nyuma umuntu abitohoje tugasanga vy'ukuri yo nyene irondera ama WhatsApp y'abantu ikayatanga mu iperereza abantu bakabugwa irengero impera n'imperuka iryo shira hamwe naryo izo heza rifate responsabilité y'ukuba byarafashije ubwicanyi buzoba bwariko wa mu gihugu ariko hanure hanure abantu bose bariko baja muri ivyo vya WhatsApp bavyitondere gose hashobora kuba imutego uteye ubwoba bakoze nshanza kuri ako kabazo mutubwire kumbure abo bakunze kuronderwa cane muri kino gihe reka nsabe mu buhinga bw'ivyuma tumirire amateka toyi cengaruka kwa Pacifique ibibazo cyabona hari ikigoranye mu buhinga bw'ivyuma kumbure reka ngaruke kwa Pacifique mbegaho abakunze gufatwa bakanyuruzwa mbere ugasanga hari naho babuzwe irengero nkuko mu bitohoza ubu ni bande cyane n'abasenere n'aba MSD n'abagore n'abagabo n'imiyabaga ni bande ni kibazo kitoroshe uyu munsi uravye uko biriko biragenda kare vyahora byoroshe ngene tuvyishura ko tudufise liste y'abantu banyurujwe wasanga byoroshe kubakira mu migwi aba n'abasenere aba n'aba MSD aba bashobora kuba bazize iki ariko ubu ni ibintu bivangatiranije aba bantu banyuruzwa n'iperereza bya gisirikare bobo dusanga umugwi munini ari abanywanyi ba MSD be n'abanywanyi ba CNL iya Gatongwasa uburero ni bwinshi cyane akarere kazwi cyane mbere gose muri kino gihe ni Elia ngo Mirakiza umukuru w'umugambwe CNL muri commune Mutimbuzi yahagaritswe n'umusirikare azwi yamariko aravuga umwanya wose Aroni Ndayishimiye ariko Aroni Ndayishimiye yamufashe yamutwaye nawe nyene muri eta major muri J2 amakuru dufise aremeza neza ko Aroni amaze gufatwa yatwawe muri J2 inyuma bamusohoye muri J2 bicayibwa ko baba bakiyagenda kumwikira mu rukoko ariko ico gihe bari bamusohoye muri J2 umva ni rwagwego nyene rw'igisirikare rubandanya rukora ivyo bintu umugwi wa mbere rero aho muri J2 bo tubona ari MSD tukabona ari CNL hariho abandi bantu tubona bariko baranyuruzwa ukuntu kutumvikana cyane barimwe abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ico ni kintu gishasha tutari bigere tubona ubundi aba CNDD-FDD niko baranyurujwe mugabo twahora turonka CNDD-FDD anyuruzwa rimwe nko mu mezi 3 muri rimwe nko mu mezi 5 canke 6 akavuga ati Musaga yanyurujwe tukaronka irindi zina haci ikindi gihe naka yanyurujwe ariko ubu mu kwezi kw'icumi konyene guheze dufise amazina ashika uvanye kuva mu kwindwi gushika mu kw'icumi ubu turiko turegereza amazina turiko turegereza abantu 10 banyurujwe n'abandi bafashwe bakaca bicwa aho nyene ku buryo tudashobora gutahura ibiko birabi byari byo mu kwezi gwese kw'icumi hoho abanywanyi ba CNDD-FDD n'abakunzi bayo akaroro gatoyi iyo umuntu adatanze amazina abantu bibaza ngo umuntu ariko arashikuza muri ndondeza imisho tugira ku mazina tuba dufise akaroro gatoyi ni nk'umupasitori yitwa Joseph Sinzubwenge Joseph Sinzubwenge atwara ishengero bita Baptiste aba mu Ruzo muri commune Giteranyi mu ntara ya Muyinga ni nawe atwara iryo shengero ryose muri Muyinga yigeze no kuriserukira imbere y'amategeko mu gihugu cyose batubwiye ko mu gihe CNDD-FDD yari ku rugamba uyu mupasitori n'umuntu yafashije cyane uyu muhari uri ku rugamba mu kurondera uburyo cyane mu gufasha ibindi bitari bikaho ari mu rugamba baba bakeneye bona cyane bari mu kibira batubwiye n'uyu munsi ko yarabayeho n'umuntu atwi ko yegereye ubwo butegetsi naho batavuga ko afise ikarata y'umugambwe uyu rero itariki 12 z'ukwezi kw'icumi guheze yaravuye ku isoko mu Ruzo atashe asanga hari imbonera kure zibiri zimurindiriye zisanzwe zirongoye CNDD-FDD aho nyene mu Ruzo yitwa Rastakara n'iyitwa Hitimana aba nabo bagize baramuhamagara ngo baganire haca haza imodoka y'utwara iperereza muri commune Giteranyi uwitwa Ramazani Sibomana bamuterera muri iyo modoka barajana guhera ico gihe nta gakuru na gatoyi ka pastori Joseph Sinzubwenge
mu muryango mu mwanya wa mbere bari bizeye ngo barashobora kumubona bakabizeza ngo hari ibintu iyo bariko arabazwa barasubira bamuronke niho haciye indwi bazabona utwara imbonerakure mu ntara yose ya Muyinga yitwa nimubona Shabani akunze kuvugwa mu madosiye menshi y'abantu banyurujwe n'ayandi mabi atagira izina aza hamwe mu ruzo ari kumwe n'utwara imbonerakure muri commune bagirisha inama abanyagihugu babwira yuko bakumva asuye kujyogora ngo pasitori sinzi ubwenge yaranyurujwe ko nawe azoca yimba kigera ko ahubwo umupasitori ngo yibye amashikanwa ngo atatorokera mu Rwanda ko ariyo yahungiye kenshi iyo mu Burundi havuzwe ngo umuntu yagiye mu Rwanda ucumenya ko kuzomubona ari manama aho Muyinga iryo joro nyene haratwawe uwundi munywanyi wa CNDD-FDD yakora mwishira hamwe rya Ecclesia Katolika gahi Muyinga uwitwa Eustache Miburo usanga ari ibintu yakwa kumera uko nyene uko kwezi kw'icumi haratwawe umudandaza wo mu Ruyigi yahoze akorera muri Mezo Shalom mu nyuma akora ivyiwe ariko akaba ari CNDD-FDD harafashwe uwundi mudandaza mu kwezi kw'icumi nyene wo mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura abamuhamagaye nawe nyene turiko turababona n'abantu basanzwe bavugwa mu yandi madosiye y'ukunyuruza abantu bazwi ko bari no mu mbonera kure haravuzwe abandi bantu benshi rero ivyo bintu bigatera bidutangaza uyu munsi ni ibintu tutahora tubona ariko bobo aho batandukaniye na bamwe bandi abasendefted bo ntitubona batwagwa n'iperereza rya gisirikare ahubwo batwagwa n'imbonera kure mu gihe bivugwa muri kino kiringo ko mu mugambwe CNDD-FDD haherutswe gushigwaho urwego rushasha rw'iperereza rw'indani muri uwo mugambo uretse cyo twibaza turavye ingene ivyo bintu biduze mu mwanya havugwa iryo perereza rishasha bishoboka ko aba CNDD-FDD bobo banyuruzwa n'iperereza rya CNDD-FDD nyene ntiturashobora gutora ico byoba bivako mwinyuruzwa ry'abo bantu turacabitoza reka tumbure twakire hari umunywanyi turonse ku murongo ko yifuza kubaza canke guterera alo oui alo bari bambwiye mu buhinga bw'ivyuma ko hari umunywanyi ariko ndumva ntashobora kumwumva alo amahoro abumva amahoro Jean Claude ni Jean Claude muri kumwe ni muri Sweden nanagiye guherekeza mwene wacu iyo ntwaro yari yarashe ariwe Trezor nahise akabazo ibambe nangira mbanza ko gushimira Pacifique kuri ibyo bikorwa vyama bikomeye ariko arakora n'umujyana na organisme yiwe c'est très important cyane cyane ingene mu bidokima avec ibintu biri précis nibaza ko bizokenerwa akabazo nari mfise est-ce que muba mufise umuco igituma ubonye ari iperereza ry'igisirikare bigira ivyo bintu kubera iki byavuye muri iperereza isanzwe bikaja muri iperereza y'igisirikare est-ce que ni kubera bari plus proche ya le nouveau président est-ce que c'est une façon de contrôler hari umuco muba mufise mutubwira kuri ico kintu murakoze Pacifique kuri umurengera ngo ubandaniza aho wari wagize kiri mu kibazo nari nabajije ati ko zahinduye imirisho kubera iki sinzi ko mushobora kwishura neza kuri ico kibazo ca Jean Claude niyaza ngaha ibintu bibiri icyambere ndavyibaza ko nuko dufise umukuru w'igihugu umusirikare iryo ni itandukaniro rinini cyane hagati ya Nkurunziza na Ndayishimiye niko Nkurunziza nawe nyene yitwa ko yabaye muri CNDD-FDD ariko Nkurunziza ntabwo yari umusirikare yari babita aba mobilisateur politique akiri no ku rugamba ariko uhari n'umusirikare nyene bishoboka yuko yizera byoroshe ko yizera cyane abasirikare kurusha bari y'abasivile n'abapolisi bo muri SNL ico ni kimwe nibaza gishobora kwa kibisigura hanyuma muri ya matohoza bavuga bariko arakogwa kukugene kubanywanyi nyene ba CNDD-FDD abantu benshi bo mu iperereza muri SNL baragirizwa ko bakora amakosa menshi rijya perereza nabwiye y'indani mu mugambwe rivuga ko ryo ritohoza kuri moralité ngo moralité y'abanywanyi ba CNDD-FDD n'abatwara bo muri CNDD-FDD rero avyo dufise bavuga ko bagiye kuraba nka Museremu bamusanga mu bantu bagira ibiturire bidasanzwe akoresha amabanga afise kugira ngo yirire ibiturire bamanuka ku bantu bari munsi yiwe ngo bakabona nabo nyene mu bantu bari ko bagira ibiturire
bigatuma abo bantu batizegwa. Hari n'amadosiye mu minsi heze ateye ubwoba yabaye, sinzi ko mwumvise nk'abantu bavuga ko bafashwe b'abanyamurenge bari barungitswe n'umuhari witwa Gumino, nk'abo bamaze gufatwa bakaca basanga hariho ihiganwa hagati y'ayo maperereza abiri, bagasanga iperereza rimwe ryari risanzwe naryo rijya amahera yabo muri Gumino ribabeshya, ku buryo Ndayishimiye atera atizigira rwose iperereza rijya ry'abasivile. Ariko ikindi kandi biri kiriho kiraboneka nuko ayo maperereza abiri womenga ariko aranigana. Hari abantu bafashwe haraciye mu kwezi n'inusu, abo nyene bari bavuganye nabo banyamurenge bo muri Gumino, abafashwe ugasanga nabo mu iperereza ry'igisirikare kandi bagafatwa na rijya perereza ryo kwa Museremu bakabapfunga. Uyu munsi ukabasanga mu mpimba. Ubu hasigaye ko turaba ikinacho bavuze ko Lieutenant Colonel Libere niyo nkuru nawe yoba yafashwe na Museremu, turabe ko navyo biriko biboneka ko ayo maperereza abiri asa n'ayacunganye, asa n'ayariko aranigana. Iperereza ry'igisivile ryo baribona ko irya gisirikare rigiye kubatwara ikibanza. Icyanyuma naco rero nuko gushika ubu havugwa ko muri ubwo butegetsi hariho ugucanamwo kuriko kuraboneka, abantu bariko barigabura. Bobo naramwumvirije yarabivuze neza cyane ati ni discipline. Ni indiscipline, ivyo bahuriye ko bikuru barabisangiye bavyumva cyo kimwe, mugabo naho bimeze gutyo nikibuza ko hagati yabo habaho amashari, habaho ibundi buntu bashobora gupfa. Rajabu na Nkuru Nziza bose barabasende DFTD, mugabo n'icyabugije ko bacanamwo barabasende DFTD. Sende DFTD imaze gucanamwo inshuro nyinshi cyane. N'ubu rero biravuga gose ko abantu batacizigiranye gose muri Sende DFTD basa n'abacunganye. Nibaza ko bisigurika muri ivyo bintu byose. Mwavuze hariho aho mwadumye ku rutoke muti ibiriko bikorwa hariho inzego zimwe zabwirizwa kubihagarika. Mwumva yuko muvuga ko hari inzego zihari zidakora ivyo zabwirizwa gukora. Mudoma ku rutoke Izaya. Ubwa mbere bwo iyo umuntu anyurujwe urwego rwa mbere rwateza kuba igipolisi n'ubutungane. Ariko muri izo nzego naho namaze gusubiramwo ivyo izo nzego zamaze kwivugira. Procureur General de la République avuga ko abanyuruzwa bagiye mu miharigwana. Sinzi ko nk'uyu munsi woja kumubaza ko yokuba ko kuvuga ko wa mupasitori bagendanye yabafashije ivyo bintu byose, ko sinzi ubwenge uyu munsi wo bemeza ko yagiye kugwana mu mihari y'abagwanyi. Sinzi ko umuntu agiye kubabaza ejo bundi hari imbonera kure y'Igitega bafashe bamukuye kwa muganga yakomerekejwe ni grenade, ukaca usanga haciye amasaha abiri amutwara ikiziga yatawe mu mwonga yitwa Gerard Bukuru. Sinzi ko nk'abo bose babitwa ko ari abantu baba bari mu mihari y'abagwanyi, nuko ari Sende FTD nyene yo bifise abandi bagwanyi. Ubwo rwego rw'ubutungane ntiriko rurakora. Urwego rwa kabiri rwari ruhambaye ni CNDH nayo ushika ubu nagacerere. Iyo bayibagijeyo ivuga gusa ngo twebwe ngo ntituvugira ngo kumvuga ngurukana bumenyi. Abantu bariko barapfa, iriko irabona abantu banyuruzwa, imiryango irabatabaza nta na kimwe bishura, ariko ngo ntituvugira kumvuga ngurukana bumenyi, turiko turabikurikirana, mu nyuma tuzosohora raporo yavyo nakamaramaza ku rwego abantu biteze ko rubatabara. Hari leta niyo yama iri hejuru ya byose. Uvuze leta duhera ku mukuru w'igihugu, ukaza ku mushikiranganje wa mbere, ukaza kubagize bose iyo leta. Bumva ivyo bintu biriko biraba ukamengo nta na kimwe, ubuzima burabandanya uko bisanzwe, nta cyabaye, bakiyita leta mvyeyi. Ukiyumvira ingene umuntu yoshobora kuba umuvyeyi, abana biwe bakanyuruzwa bakicwa, ntihagire na kimwe avuga, ntaje kugendera niyo miryango yabuze, hanyuma kandi yakubwira ngo ubujewe bujasigaye ndumuvyeyi kurusha izindi leta zose mwabonye. Hanyuma muri demokarasi urwego rukonura leta ni nama nshinga amateka, nta na kimwe gakakira mu nama nshinga amateka. Narigeze kumva rimwe gusa ari umushinga amateka abajije ikibazo cy'aba FNL bafatiwe imwaro, bamwe bafatwa mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze. Ico carabajijwe, guhera ico gihe sindumva n'umushinga amateka n'umwe asubira kubaza ikibazo. N'abasenere bo nyene bariko batwarirwa abantu ntibabaza ibibazo by'ababo, biradusiga. Ukaca wumva umukuru n'amashinga amateka avuga ko abantu bagiye gutembera. Ego mwavuze mu duce tutari duke, ariko hariho n'utundi duce tuvugwa ibiziga bitogwa, abantu banyuruzwa, na cane mu cungararo ya Rusizi. Kumbure mu bifise ko amakuru yahe ni bande kubera iki muri ako karere
ariko mu ntunge gatoyi mfona ko ndagunze ari ku murongo ashaka kumbure kubaza cyangwa guterera. Amahoro ndagunze. Allo? Mahoro. Ndabambije Pacifique, kabari kwa twubwiriza. Amahoro cyane Patrick. Akabazo kanje gerageza mbaze wewe ubikurikirira hafi. Uno munsi uravye urabona yuko turavye umenga opposition ari indani cyangwa ari hanze umenga nta nguvu nyinshi ifise. Mugabo ukacubona nkuko twe tugukurikirana yuko ubwicanyi basubiye kuba ndanze. Ikibazo cyane nuko byoba biva kuki kuko mu bisanzwe twari tumenyereye mu 2015 ababica ariko ya opposition ariko yari yagibije akayiro uno munsi uravye sur la scène politique umenga iyo opposition ntiriho que ce soit à l'interne ou à l'externe mugabo akayiro kasubiye kuduga kwica abantu none mwebwe mu bikurikira mu kurikirane hafi byoba biva kuki nicyo kibazo kigereranyije nivyo umuntu ego iyo umuntu aravye uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagaze mu Burundi uravye mu makuru uravye inkuru zisohoka womengo muri kino kiringo nta nguvu ziboneka bariko barerekana ariko uganiriye n'abasende DFDD bobo ntabwo babivuga gutyo bobo ubumvirije wumva ko kuba afise ubwoba bwa Red Tabara ico n'ukuri wowe wese afise abasende DFDD bavugana urumva ko afise ubwo bwoba ukumva bavuga ngo Red Tabara bariko barinjira ari benshi mu gihugu umuntu rero ayobegwa ko Red Tabara bayivuga mu gutera ubwoba ababo kugira ngo bafatane canke ko by'ukuri nyene Red Tabara ibabangamiye ikisi cyo bakukishura ko kubera ko nafise amakuru akwiye y'ibyo babibera indane muri Red Tabara uravye inguvu ubutegetsi buriko burakoresha mu kurungika imbonera kure muri Kongo byitwa ko zigiye kurondera ya Red Tabara nyene ukaraba inguvu mu gihugu hose bariko barabishiramo aha no vuga inkuru no vuga ko ikiri nk'iyibanga kubera ko itaraje habona gose ejo bundi hari abasirikare batumenyesheje ko hari umugwi w'abasirikare ico gihe babiduha bashika nk'ijana barungitswe mu kibira abwiye ati mwebwe ubu tubatereyeyo nk'abantu dutaye bamwe bariko baridoga ko n'inzara irishe bavuga bati twe badusizaho batubwira ko bazodukoresha ibikorwa bimwe bashatse baturungika nimba ari wo turasa nimba ari wo dutegera abo baduhaye makuru ariko abo bose bumva ho hose avuga bati aha hose batubwira ngo Red Tabara iri kwiringira mu kibira Red Tabara iriko iremfilitra ibintu byose ico rero ubwo bwoba indani mu butegetsi uburiyo ico ntazi gusa nuko ari ubwoba bashiraho bakreya ndabwe muri Faransa ngo gukreya bitari byo kugira ngo ababo baje kubarara ku mushefu ntibatere bamuva ko abwire bati yamara naho musamara turaremvye rero uwo mugwi umwe urabona ko abantu bafatwa ariko babikeka ngo bavugana bakorana n'imihari y'abagwanyi uwundi mugwi nawo wa kabiri ni ivyo rero byo muri CNDD-FDD nyene bigoye gutahura igituma bariko baricira abantu babo kuko abo nta na hamwe ndumva muri abo bariko baranyuruzwa ngo uwo mupasitori ngo uwo Eustache Miburo ngo abo badandaza navuze ngo abantu bakekwa ko boba bakorana n'imihari y'abagwanyi nta numwe numvise akekwa muri ivyo bintu muri ico gihe hari ikindi kintu tutazi kiri muri abo bantu kiri ndani muri CNDD-FDD kiriko kirababamwo natwe tutazi mu minota 10 turaba turenze kino kiganiro Pacifique nari nabajije nti ibiziga bikorwa sinzi ko bijanye n'ivyo bitogwa abantu banyuruzwa na cane mu micungararo ya Rusizi na imagine nti hari amakuru mu bifise ko ni bande kubera iki muri ako gace sinzi ko bifatanye niyo nyinshi mwari muheje gutanga Ego ku Rusizi abakurikira barumvise ko nko mu kwezi k'umunani Focode yasohoye itangazo yasohoye raporo twabikoze ko aho twerekanye ingene ubwa mbere bwo kuva mu 2015 hagumye hatogwa ibiziga byinshi cyane ku nkengera za Rusizi mu makomine ya Buganda na Rugombo mu ntara ya Cibitoke ariko n'ivyo biziga bitogwa bikaba ari bike mu bitabwayo kuko hariho ibindi vyinshi bitagaruka imusozi
bamwe abanyagihugu bavuga ati tunabibona bakatadutegeka ko tubisunikira mu mazi gose kugira ngo bibandanye bigenda kumbure vyisuke muri Tanganyika. Ahandi bakavuga ko hariho ibiziga batwarayo basize mu magunira bagashiramwo amabuye kugira ngo ikiziga bagitaye kice kimanuka musi. Nukuvuga ivyo biboneka nibike cyane mu biziga bitabwa aho hantu. Muri raporo yacu twerekanye ko mu kiringo c'imyaka 2 ibiziga byari byahatowe bikamenyekana ko byahatowe byari 72. Muri ivyo ibiziga 40 byari byatowe ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Inyifato y'abategetsi baho hantu abacane cyane abatwara amakomine ya Maria yindi ikiziga gitowe cye mu gihamba n'ingoga bitwaza ngo cohava kugiteza ingwara bakaca banyarutsa bakavuga ngo bazokora amatohoza ariko amatohoza atigera kogwa na rimwe iyo myaka yose guma bivuga nta kiba. Icyadutangaje n'ingene raporo tumaze kuyishira habona atamutegetsi numwe yayivuze ko kandi twaraje barungikiye amaraporo ya Fokode burya arungikirwa abantu benshi muri leta mu biro by'umukuru w'igihugu abashikiranganje mu butungane mu gisirikare mu iperereza nta numwe yagize icyo yivuga ko na wa mugwi w'igihugu nyene CNDH nta na kimwe wigeze uvuga. Ubu naho kuva iyo raporo isohotse ibiziga bimaze gutorwa kuva mu kwezi k'umunani gushika ubu birarenga 20. Bivuga ko n'uyu munsi baguma bica abantu bagenda gutabwa aho hantu. Mu matohoza rero twakoze twari twasanze abahapira bari migwi nk'ibiri cyangwa 3. Hariho ubwa mbere abantu bicwa n'imbonera kure zaho zishaka kubanyaga utwabo kubera ko imbibe zari zugaye z'u Burundi mu gihe cya coronavirus. Hariho abantu benshi bajabuka muri Kongo canke bakavayo baciye kuri ugo ruzi. Umuntu rero wese bamusanganye amadolari 100 amadolari 200 uwo yabapfuye imbonera kure zaramwica kugira ngo zimwibe. Uwo n'umugwi wa mbere. Umugwi ugira kabiri n'abantu bicwa kumvo za politike. Abo nabo bamwe bashobora kwicigwa aho nyene babafatiye aho canke abo biketse ngo bari muri iyo mihari namye mvuga. Hakaba n'abandi bicigwa mu zindi ntara bamwe banyuruzwa mu zindi ntara bakagenda gutabwa ku Rusizi. Ico gihe twaratanze nk'akarorero abantu twavuze aba CNL bafatiwe Imwaro bagafatwa na Gerard Ndayisenga. Hariho umwe yashoboye gutoroka aravuga ingene yatorotse yavuze ko yatorotse bageze ku Rusizi. We wasimbira mu Rusizi arashobora kwinyegeza baramubura mu nyuma araboneka aratanga ubuhamya bwiwe byabaye ubu yarashoboye no guhunga igihugu. Rero bica risigura ko aba bantu tuguma turondera babanyurujwe tukabura iyo bagiye hariho abatari bake baheza bahagenda gutabwa aho mu Rusizi. Ncenza na kano kabaza ariko hari umupfasoni ari ku murongo umupfasoni ari mu Butaliyano ntihenze. Allo Oui, allo Ashkado miriwe nkaba ndamukije na Pacifique. Ego je nta kibazo nari mfise icyo nari mfise takuyakirajije jewe nashaka gusa uprofita kuri iyo kazi tuko tubiza Pacifique kumushinda kukazakora nta kindi vyama nari telefone kukagira akazi gakomeye cyane gose kandi nibaza yuko gafasha kumva ibintu n'ibindi. Murakoze mugira murakoze cyane. Murakoze umupfasoni Russe ari mu Butaliyano. Pacifique none mwebwe mubona abantu bakunze kubahuka gutabariza babo canke barabinyegeza mufatiye kumure ku nyifato y'incuti y'abagenzi y'imiryango yanyene kugirirwa nabi mu mugambi ndondeza muraheza mukabagira inama yiye uko twase n'abasoze. Ngira ndababwira ikintu gitangaje abantu kumbure baza gutangara ko nzoba ndakivuze gutyo. Mu myaka ya mbere twiko turakora ndondeza tutangura kwerekana abantu banyurujwe twaronka cyane abantu bava mu gisagara cya Bujumbura. Twasanga abanyuruzwa nka bose twaronka bava mu bwoko bw'abatutsi. Hanyuma haciye nk'imyaka 2 cyangwa 3 dukora ndondeza dutangura kuronka amazina amafoto y'abahutu banyurujwe nabo kuva mu 2015 tutari twarigeze tumenya. Muzosanga nko mu biganiro byagiye kwa mu 2018 twaza turavuga abantu banyurujwe muri 2015 kandi baba ari bashasha ariho tukibaronka. Ubu naho aho ibintu bigeze bimeze gutya ibyo tubona uyu munsi nko mu bwoko bw'abahutu abantu banyurujwe ari abahutu nibo tubironka n'ingoga uyu munsi mu gihe nk'abatutsi bo baba banyurujwe batera batinya gose kuvuga ko umuntu wabanyurujwe. Mumbariye ko ndayivuze gutyo simvugo je nkunda gukoresha imvugo bene iyo idoma ko amoko sindayikunda ariko ibintu bitangaje turiko turabona imeze uko uyu munsi umututsi anyurujwe
tuza kubironka haciye nk'indwi zibiri batanguye guhebura bacatangwa mwanya wa mbere kurondera inshuti wafise idiranye n'umusende DFTD mbega ninde wafise adiranye n'umuntu wo mwiperereza bakaca biyumvira ko boshobora kubikora gutyo bakavuga ngo tubishize ahabona ngo umuntu wabo boca bibaza ko akorana na twebwe bakizera ko abikoze mwibanga ari umuntu wabo akira ariko ico twabonye cyo nuko iyo umuntu anyurujwe bidaciye bivugwa ubwo nyene ngo induru ibe nyinshi ubwo nyene biba bikibaye amahirwe yo gushyira ku muronka aba ari make cyane niko hariho n'abatabarizwa bivuzwe cyane hariho iyo bivuzwe kare hariho abakira ego hariho abakira hariho abatari bake bakira naho hariho n'abandi bivugwa nabo nyene ntibakire nka akarore n'umwe navuga batogomba agifashwe ubwo nyene twaciye tubivuga dace bija habona ariko badogomba urabona ko atigeze asubira kuboneka gushika ubu ariko hariho bamwe twabivuze ubwo nyene bagifashwe ugasanga mu nyuma barasuye barabonetse ayo mahirwe akaboneka ariko uwo wewe bitigeze bivugwa amachance ni make cyane hari n'ikindi kintu abantu batera bihendako uza wumva ngo umuntu wacu ngo nta bya politike arimwo ngo nta kintu na kimwe cya politike arimo uko nukwihenda kuko abamufata bamuzi wewe rero wanka kuvuga ico wibaza bamufatiye ukanka ubishira habona hakiri kare ubufashije babandi nyene bamufashe kuko werekanye neza ico wagitumye bamufata na babandi bamufashe birabatera ingorane ingene babandanya babitunganya ivyo bintu nibutse ko gufata abantu kwera ari abanyapolitike ukabanyuruza ukabica bisanzwe ari byo vyaha bikurikiranwa n'ingoga bikomeye cyane kurusha ibindi bishobora gufatwa ko ari ukunyuruza bisanzwe ari inzankano zisanzwe z'abantu ari imijyano iri hagati y'abantu umuntu nimba ari muri Red Tabara bivuge n'ingoga bati uyu muntu mufashe turazi ko bamufashe kubera ko yari muri Red Tabara hanyuma induru twese tuyivuze kuko umuntu naho yo wari mu Red Tabara ntategerezwa kwicwa nimba hari icyaha bamwagiriza nimba mwagirije ngo yagize iki amateko y'u Burundi avuga ko umuntu afashwe bamutwara imbere y'ubutungane hanyuma akiregura icyaha kimwagiriye agahanwa hakurikijwe amategeko rero kuza abantu banyegeza umuntu ari mu MSD abasenere bo ni gake babinyegeza abasenere baravuga ko umuntu ari mu CNR ariko nk'aba MSD bafatwa cyane muri kino gihe usanga imiryango myinshi ivuga ngo uwo muntu nta bintu bya politike yararimo ntaco mumufashije iyo muvuze gutyo kuko mubinyegeza batabara mu gihe bamwica bobo babazi ico bamufatiye murakoze cyane murantunga murakoze cyane Pacifique ni nahave reka dusozere ikigango cacunga handa bashimire kubona mwitavye ubutumire bwa Radio Murisho nukuri nanjye ndabashimiye gose kuri kano kanya mu mpaye kandi subira gushimira Radio Umurisho ingene kuva mu ntango yagumye ishigikira isekeza ndondeza murabandanya gutyo nukuri mukora ibikora inka murakoze cyane arakoze Robert Intwari yafashije mu hinda bw'ivyuma vuga batogomba agifashwe ubwo nyene twaciye tubivuga dace bija habona ariko badogomba urabona ko atigeze asubira kuboneka gushika ubu ariko hariho bamwe twabivuze ubwo nyene bagifashwe ugasanga mu nyuma barasuye barabonetse ayo mahirwe akaboneka ariko uwo wewe bitigeze bivugwa amachance ni make cyane hari n'ikindi kintu abantu batera bihendako uza wumva ngo umuntu wacu ngo nta bya politike arimwo ngo nta kintu na kimwe cya politike arimo uko nukwihenda kuko abamufata bamuzi wewe rero wanka kuvuga ico wibaza bamufatiye ukanka ubishira habona hakiri kare ubufashije babandi nyene bamufashe kuko werekanye neza ico wagitumye bamufata na babandi bamufashe birabatera ingorane ingene babandanya babitunganya ivyo bintu nibutse ko gufata abantu kwera ari abanyapolitike ukabanyuruza ukabica bisanzwe ari byo vyaha bikurikiranwa n'ingoga bikomeye cyane kurusha ibindi bishobora gufatwa ko ari ukunyuruza bisanzwe ari inzankano zisanzwe z'abantu ari imijyano iri hagati y'abantu umuntu nimba ari muri Red Tabara bivuge n'ingoga bati uyu muntu mufashe turazi ko bamufashe kubera ko yari muri Red Tabara hanyuma induru twese tuyivuze kuko umuntu naho yo wari mu Red Tabara ntategerezwa kwicwa nimba hari icyaha bamwagiriza nimba mwagirije ngo yagize iki amateko y'u Burundi avuga ko umuntu afashwe bamutwara imbere y'ubutungane hanyuma akiregura icyaha kimwagiriye agahanwa hakurikijwe
amategeko rero kuza abantu banyegeza umuntu ari mu MSD urumuna abasenere bo ni gake babinyegeza abasenere baravuga ko umuntu ari umusenere ariko nk'aba MSD bafatwa cyane muri kino gihe usanga imiryango myinshi ivuga ngo uwo muntu nta bintu bya politike yararimo ntaco mumufashije iyo muvuze gutyo kuko mubinyegeza batabara mu gihe bamwica bobo babaza icyo bamufatiye. Murakoze cyane murantunga. Murakoze cyane Pacifique ni nahave reka dusozere ikigango cacunga handa bashimire kubona mwitaze ubutumire bwa Radio Mwisho. Nukuri nanjye ndabashimiye gose kuri kano kanya mu mpaye kandi subira gushimira Radio Umurisho ingene kuva mu ntango yagumye ishigikira isekeza ndondeza murabandanya gutyo nukuri mukora ibikora inka. Murakoze cyane arakoze Robert Intwari yafashije mu buhinga bw'ivyuma.